Vampire. Vampire ni iki? Buri muntu wese aduteze amatwi rimwe mu buzima bwiwe aramaze kumva ijambo vampire. Niba ukunda kureba sinema uramaze kurorera sinema yazo. Nyimera rero tuziyageko. Ese vampire ni iki? Coba ari kiremwa canke sico? Ese vampire yobibaho mu buzima busanzwe? Ivyo nibazo ushobora kwibaza iyo umaze kurorera sinema, kuko sinema zazo usanga ziteye ubwoba. Vampire ni ikinyabuzima capfuye kimeze nk'ikidayimoni kimara ubuzima bwaco bwose mu bwihisho, kuko gitinya umuco w'izuba. Ico gisizimwe rero gitunzwe n'amaraso y'abantu, kenshi kiruma kw'izosi ry'umuntu hama kikamununuza amaraso. Uwo kinunuje arapfa, haheze akanya gatoyi nawe agacika ivampire. Iyo ucishe ntigipfa, kiguma ari kizima, kiretse iyo ugiciye umutwe canke ukagicumita igisuti mu mutima waco. Vampire rero ziri ubwoko bungahe? Vampire ziri ubwoko butatu. Ubwoko bwa mbere, vampire traditionnelle. Ubwo ni ubwoko bw'amavampire buvugwa ko bufise inkomoko mu Burayi bwo hagati hamwe no mu buraruko bwo mu Bugiriki. Izo vampire rero bwari ubwoko bw'amadayimoni yabaho mw'ijoro akanunuza amaraso y'abantu. Ubwoko bugira kabiri ni vampire classique. Ni ubwoko bw'amavampire avugwa mu migani, kikaba kimeze nk'umuntu asanzwe, ariko zikaba zifise amabwena maremare cane, akaba ari nayo zikoresha mu gukomora amazosi y'abantu, bikunde zironkere amaraso kuko ariyo azitunze. Ubwoko bugira gatatu ni vampire moderne. Kenshi izo vampire zikunda kuboneka mu masinema akinwa muri iyi misi, ariko yo akaba nayo nyene asa n'abantu, ariko yoyo akaba yihindura kikaba igisizimwe mu kanya gatoyi c'amabwena maremare. Ni gute rero vampire wozirinda? Vampire ni ikintu kibi cane, ariko hakaba hariho uburyo bwinshi woshobora kucica cangwa se ukacirinda. Kumvo z'uko vampire zitinya umusaraba, urashobora kwambara ikintu kiriko umusaraba cangwa se ukawitwaza, bikunde ntikwegere. Ubugira kabiri, urashobora kuyishira ahantu hari umuco w'izuba, kuko iyo umuco w'izuba ukirasiyeko kirashonga kigacika nk'ifu, kandi mw'ico gihe ntigiheza ngo kigaruke. Ubundi buryo ushobora kucirinda vampire ugomba kuyirinda ukayica burundu ntizogaruke, nuko wica umutwe cangwa se ukayijomba igisuti mu mutima wayo, bikunde ntiyongere kugaruka. Murakoze cane gose kudukurikirana muri kino kiganiro cacu, kandi muzokwame mudukurikirana kuko kuri YouTube channel yacu hama hariko haraca ibiganiro vy'ubwenge kandi vyigisha vy'ingirakamaro mu buzima bwa misi yose bw'umuntu. YouTube channel yacu ni Mwarimu Mbobe. Mushobora gushikayo mugakora sabone, bikunde buri kiganiro cose twaprodinze mwame muba bambere mu kubona notification y'ikiganiro gishasha. Sawa, mugire ibihe vyiza. Butabonetse cyose nene yakwitse gufotora. Gasindi konda ndagiye umucucu